Ndabaramukije mwese bantu banje bakundwa, mwarahezagiwe cyane. Reka mvuge nti nari maze igihe ndi mu bikorwa bidasanzwe by'akazi, nico gituma nari maze iminsi ntariko ndaboneka canke ntavuga, ariko uno umunsi udasanzwe Imana yaduhaye ngo tunezerererwemwo. Nashaka ndabahe ubutumwa kuko Imana iradukunda cyane, Imana iratwitwararika, Imana itugirira neza ndetse birushirije. Imana irashaka kuturinda imbere yuko ibibi biba. Uno munsi ifise ijambo, ni kuki Imana ivuga igatindika kuzanira n'indoto kugira gusa ikubwire ko hari ikintu kibi kiriko kiraza imbere yawe. Rero nashaka ndabamenyeshe yuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ko turi abadasanzwe. Jewe narashoboye kurota indoto hirya y'ejo mw'ijoro, ariko ivyo narose vyose uko vyagenze muri iryo joro niko nabibonye ku munsi w'ejo. Ariko rero ngaca mpaguruka mvuga nti Imana n'igitangaza, Imana irakomeye, Imana nta kintu na kimwe gihwanye nayo. Iradukunda ku rugero rwaho na Satani apfuha. Bimaze iminsi ndi mu bikorwa bidasanzwe ndetse bigatuma mbona ko ikiganza c'Imana kiri kuri jewe. Rero ndiko ndagerageza kuraba, ndabona neza yuko ipfuhe rya Satani ryabaye ryinshi, ariko Imana nayo iri mu ruhande rwacu, ntakidakora kuko Imana yoyo yama inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Rero ndashima Imana n'ukuri, ndashima Imana ku bushobozi irushirizaho kugaragaza, kuko ibitubako byose ngo si kubw'inkomezi zacu, si kubw'imbaraga zacu canke ububasha bwacu, ariko ni kubw'amwemu w'Imana. Nico gituma uno munsi turi bazima, nico gituma uno munsi tugendera mu buntu bwayo, nico gituma uno munsi turushirizaho kubana nayo ku munsi ku munsi. Nukuri Imana n'igitangaza. Naraye mbonye ikiganza cayo, naraye mbonye ikiganza c'Imana, aho Imana ikura mu bwobo bwa Satani, aho Satani nyene apfuha nyene akabikwereka ko yapfushe, ariko Imana ikakugirira neza, ikagukura aho hantu hama ndetse no mu nyuma bikagenda neza gose. Kuko harageze n'igihe nibaza ati ibi bintu biriko biraba n'ibiki, kuko nasanze Imana izi kuburana gusumba uko abantu bashobora kuburanira umuntu, izi kurenganura gusumba uko abantu bashobora kurenganura umuntu. Uno munsi ndahezagirwa, nisanze apare yuko Satani yari yagombye kunta mu kinogo canke yari yagombye kunshira muri situation yuko nihebura, ariko Imana nayo yavuze ati oya, ivyo ntibishoboka. Urabandanya urugamba watanguye, urabandanya igikorwa watanguye, kuko ni igikorwa c'Imana ntabwo ari igikorwa c'umuntu. Nico gituma vuga nti Imana iri mu ruhande rwacu, kandi Imana iri mu ruhande rwacu ntidushobora gutinya, ntidushobora guhugumba, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Bikorinto ba kabiri igice ca 6 duhereye kuri 6 gushika ku murongo w'10, haratubwira ati mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge no kutarambirwa, no kuba inda nziza, uri mpwemu yera mu rukundo rutari uruheyiheyi, mw'ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana dufise ibigwanishwa vyo kugororoka vyo mu buryo vyo mu kuryo n'ivyo mu kubamfu, mu cubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mw'ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma, ariko turi abanyakuri. Twiyumvirwa nk'abatamenyekana, ariko turi ba rurangiranwa. Tuboneka nk'abagira bapfe, ariko raba turi bazima. Tuboneka nk'abahanwa, ariko ntitwicwa. Tuboneka nk'abababara, ariko tunezererwa iminsi yose. Tuboneka nk'aboro, ariko dutungisha benshi. Tuboneka nk'abatagira ico batunze, yamara dutunze vyose. Nukuri dutunze vyose. Dutunze abakomeye, dutunze abahambaye,
Imana irashobora kuguhagurukiriza abahambaye bakaza mu ruhande rwawe. We waruzi ngo ni ibintu bisanzwe. Uno munsi umuntu arahagarara agakora. Hamshima Imana cyane rero ku bikorwa Imana iriko irankorera muri no minsi. Uno munsi ntera nje imbere simagarikwa, inzitiro zanje Uhoraho azihoza kwa maso, ibikorwa by'amaboko yanje Uhoraho abandanya bihezagira, ndetse benshi barushirizaho kunezeranwa nanje no kugendana nanje mu bikorwa turimwo. Rero ndashima Imana n'ukuri ndakenguruka Imana. 2025 wabaye umwaka mwiza, wabaye umwaka w'amahoro, wabaye umwaka w'umunezero n'ibikorwa byinshi, ariko byakurikiwe n'umugisha mwinshi. Rero ndashima Imana kuko Imana ibandanya ibikora. Na 2026 Satani nabandanya gupfuha, ariko turizera tudakekeranya yuko uwo yaraneshejwe nta bushobozi dufise ko, nta bubasha dufise ko, kuko twebwe turabadasanzwe. Turabadasanzwe mu buryo bwose, kandi dutera tuja imbere ntiduhagarikwa. Turazi neza yuko umuhezagiro w'Uhoraho uri kuri twebwe, kandi inkomezi ziwe ziri kuri twebwe. Nico gituma ivyo dukora canke aho duhagarara canke ivyo tuba turimwo si twebwe tubikora, ariko ni kubw'Uhoraho. Muri Zekariya igice ca 4 umurongo wa 6 haratubwira hati, anyishura ati ngira ijambo ry'Uhoraho atumye kuri Zerubabeli, ati si kubw'inkomezi kandi si kubw'ubushobozi, ariko ni kubw'amwemu wanje, ni kuhoraho nyene ingabagize. Umurongo w'indwi, wa musozi munini we uri iki? Uzocika ikiyaya imbere ya Zerubabeli, uzozana ibuye ryo gusozera kubaka, basesereza impundu bata ubuntu bube kuri yo. Imana ni nziza rero, aho uri hose Imana irahagusanga. Uri mu ngorane zitandukanye, uri mu gihugu kitari icawe, Imana iragusangayo, iragukorera ibikomeye. Aho uri hose menya ko Imana ibera hose icarimwe. Imana irakubona aho wicaye, Imana irakubona mu byo uri kurakora. Nico gituma ivyo dukora byose tubikora twizera yuko Imana iri kumwe natwe turashima Imana. Naho Satani abandanya atera ibitero, ariko nadushobora kuko twe twaranesheje, kandi uwatuneshereje afise inkomezi kuruta uri mu bisi. Uwo nawe nsundi ni Kristo ari muri twebwe, natwe tukaba muri we. Nico gituma ico tuzosaba cyose mu izina ryiwe kizotubera kuno. Turizera rero tudakekeranya yuko ibikorwa byacu atari twebwe tubikora, ariko ari Imana ibyikorera ubwayo. Nico gituma uzosanga bimwe bakubaza bati, mbega ibibinye bigenda gute? Urafise abantu babigukorera, urafise abantu bakuvugira, ariko kenshi siko bimeze. Iyo wizeye Imana, Imana irahaguruka ikabuza abantu amatiro, ikahaguruka ikakuvugira, ndetse ukisanga ugeze mu bihe bidasanzwe, ukisanga ugeze mu bintu bidasanzwe, bimwe n'abantu baravye bavuga bati ibi bintu ntibishoboka. Ariko byose birashoboka kuwizera, kandi kuduha inkomezi. Turizera yuko si twebwe, ariko niwe abidukorera, kuko si twebwe tubikora, ariko tubikoreshwa n'Uhoraho. Umenye neza yuko kuba uriho nta gihamana kihari. Hari impamvu Imana yakuretse, hari impamvu wabonye igitondo ciza nk'iki. Nico gituma uhamagarirwa gushima, ukongera ugakorana umwete, kuko Imana iravuga neza yuko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Hama kandi ku munyamwete nta na rimwe yigera amaramara. Iyo uhagurutse ugakora ibikorwa, Imana iraheza igahezagira ibikorwa by'amaboko yawe, kandi ntuheza ngo umaramare. Dusomye Timoteyo wa mbere igice ca 4 umurongo wa 15 haratubwira ati, ivyo ubishireko umwete uvyamemwo, kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Bisigura yuko ikintu cyose ugishizemwo umwete ukakigumako, muri ico gihe biraheza bigakura bikabonekera bose. Zaburi igice ca 20 umurongo wa 6 gushika ku murongo w'indwi haravuga hati, none menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mu ijuru ryiwe ryera,
azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko twebwe twizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Amen. Nukuri Imana ishimwe kandi bishimirwe, kuko si kubw'inkomezi zacu, nukuri si kubwo inkomezi zacu, si kubw'ububasha bwacu, ariko ni kubwamwe mu w'Imana. Ndashima Imana, ndakenguruka Imana, nukuri sinzi ukuntu nobivuga. Abashimiye gose, mwarahezagiwe. Amen.